Uvira wazalendo bambaye ugwaga ku rwego rw'uko bamaze gufata ingingo y'ukugara ikiyaga Tanganyika, bugara ingendo zose z'ubwoko bwose, zaba izijana ibidandazwa canke izijana abantu ziva Uvira zija Kalemi zija Baraka, eka urugendo rwo rwose ngo ruva mu Buvira rugana mu yindi mihingo yariyo yose, canke ngo urugendo ruva mu yiyo mihingo rugana Uvira. Imvo ni zigenda zitandukanye zishikirizwa namwe mu barongozi ba wazalendo, aho tutakubashikiriza akareresi mukaza kuvyiyumvira. Irucuru, Masisi, izi mbwebwe za Sarambwe, RDF, aba basogosi inkotanyi zikomoka mu Rwanda bamaze gutanga itegeko ryo gutemagura icitwa cose ko ari igitegwa c'igitoki, umwumbati, n'ibindi vyinshi bikura biduga hejuru. Ngo aha ni mu gihe ngo bariko barategwa ivy'agasakisaki, aho umwe muri wazalendo canke FARDC anyoboka agakerera canke akanyuruza bamwe muri izi mbwebwe za Sarambwe AFC M23, ngo bikarangira baburiwe irengero, batamenya naho batera bazanana. Baca batanga itegeko ryo gutemagura ibitoki, imyumbati n'ibindi biterwa bigenda bitandukanye, ngo bizana ibisaka, ngo bizana amashamba, ngo bituma ngo wazalendo baguma babakuramwo umwe. Iruhande yaho turarabira ibivugwa muri Iran. Aha ni mu nyuma yaho Donald Trump atangarije ko Irani agiye kuyigabako ibitero mu nzira yo gufasha ngo abashaka guhindura ubutegetsi buhari uye, ngo ari ready 100% kubafasha mu nzira zarizo zose kugira ngo bahirike ubutegetsi buhari. Inyishu ya Irani iratomoye. Irani yishuye ibintu bitangaje cyane. Hanyuma turababwira ko na Elon Musk, umwe mu ba bradra canke mu kuboko kw'iburyo kwa Donald Trump, amaramariye muri Irani inyuma yaho yagerageje kuduza internet ya bwa bwoko bwiwe bwa Starlink, birangira ahakuye ibimaramare byose. Turabirabira hamwe hano, turabire hamwe n'amakuru ariko aravugwa akanya nikadukundira. Hari amakuru menshi avuga igituma Paul Kagame atari mu Rwanda. Paul Kagame amaze iminsi irenga kundwi atagaragara mu Rwanda, akaba yagaragaye ryari ku mbuga ngurukana bumenyi, ariko haravuga ko Kongo, iyo kibazo ca Kongo atari M23, kibazo ca Kongo ari akarimbi. Ibi byose biregeranirijwe muri ano makuru n'ubusesanguzi bwo kuri uno munsi, ariko nitutaronka akanya gahagije turakora ikiganiro cihariye kivuga ku bijanye n'izi mvugo zirenga igihumbi za Paul Kagame na AFC M23 muri objectif canke mu ntumbero ngo yoba yarabatwaye mu burasirazuba bwa Kongo. Paul Kagame twirangiza ko hari amakuru avuga ko umuhungu wiwe Maurice Kagame yavyaranye na mushikiwe. Ibi byose akanya gakunze ni muri kino kiganiro, bidakunze mu mvo zo kubahiriza umwanya twemeranije, turagerageza turabukungene dukora ibindi biganiro vyihariye kurano makuru. Imbere yuko tuja mwidonido, reka mbanze mbwire aba fans ba FC Barcelona, kuko nabonye babinyandikira ukamengo si ndumunya-politike canke ngo nkunda kwibanda cane ku vya politike, ariko ndakeje n'umugwi wa FC Barcelona waraye utsinze ugatahukana igikombe ca Espagne. Ikaze rero mwidonido inyuma ya kano karuhuko. Ikaze bakunzi ba Free Podcast TV, ndabahaye ikaze nongera ndabaramutsa mwe mudukurikira muri mu Burundi, mu karere ka EAC, muri Afrika, muri Asia, Amerika, Oceania, eka ni Burayi. Ikaze muri ano makuru n'ubusesanguzi bwo kuri uno munsi. Reka makuru yacu tuyahere muri Sud Kivu, ahitwa Kalambi. Aha ni muri sheferi ya Luindi canke Luindi, ni muri territoire ya Mwenga, aho wazalendo FARDC baraje ko bongera bazindukirako ku migwano idasanzwe, aho humvikanye amasasu menshi cyane, aho ahutse ibyo bita les armes légères, hakoreshejwe inkontonto za karashi n'izindi, ariko birangira hagiyemwo ibikoho biremereye, ama mortier, ama BSA 20 mm n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Bilan ico bita ibiharuro vy'imbwebwe za Sarambwe zoba zahitanwe n'ivyo bitero canke za wazalendo FARDC
possession n'ibindi vyinshi ntibiramenyekana, ariko amakuru dukura imwenga muri Karambi nuko imigwano itoroshe kandi umuriro ari mwinshi cyane, amasasu ni menshi cyane, kandi ngo hari n'ayandi yumvikana kwa kure ariko arava mu mpande za Shabunda eka no muri groupema yahitwa Irangi. Ayo niyo makuru ari muri territoire ya Mwenga muri sheferi ya Luindi muri lokalite ya Karambi. Tuva hariya Mwenga tuza muri Uvira. Muri Uvira wazalendo batanze itangazo ku bakongomani bose baba n'abanyamahanga basanzwe bakora ivyashara canke business, ingendo z'abantu n'ibintu ziciye mu kiyaga ca Tanganyika. Cyane cyane ngo abava muri Uvira bafata ingendo z'ibintu n'abantu bava muri Uvira baja ahitwa Ubwari, Kalemi na Baraka reka na Fizi. Ubu ingendo zo mu mazi zirabujijwe. Aba bagwanyi ba wazalendo FARDC batanze itegeko marufuku ko ubwato bwose buzonwa mu mazi swate buzoraswa canke ngo babubake bukoreshwe mu nzira za gisirikare mu gutwara ibigwanisho no kuguruza abagwanyi bariko baragwanda urugamba ko kwarukana amahoro. Reka twisunge canke twifashishe kano kareresi hama tugaruke muri studio tubandanye n'amakuru akurikira. Maji hapa kutoka Uvira, unaona kuko bato au mabots, mapirogue motorisé zinatoka Uvira zinaenda Baraka, zinataka kutoka Baraka ziende Uvira. Hatutaki kuona boti au bato inatoka Uvira inaenda Baraka, au inatoka Uvira inaenda Kalemi, au inatoka Uvira inaenda Mboko. Au hatutaki kuona bato au boti inatoka Mboko, inatoka Baraka, inatoka Karamba, Ubwari, inatoka Kalemi, inaenda Uvira. Maji kabisa tunaifunga. Na ndio maana tunaambia raia ya Uvira hivi, wale wa armateri wa maboti wa mabato wenye wako Uvira na wenye wako Baraka na wenye wako Karamba, wenye wako Mpreskili ya Ubwari, tunawaambia kama maji hakuna boti wala bato yenye tenda Uvira, na hakuna boti wala bato yenye tatoka Uvira kwenda Baraka. Maji tunaifunga kabisa. Sababu tunafunga kwa sababu ya usalama. Kwa sababu ya usalama. Boti itatoka Uvira, ni raia ndiyo bien sûr, lakini atuhakikishe ya kwamba eski ni raia. Ile ni kitu cha kwanza. Cha pili, hatuna uhakika wa usalama. Atanyanganywa mumaji au utajua kama ni M23 au ni wazalendo au ni wanani wamefanya kitu kibaya. Na ndio maana kwa hii wakati tunakataa kwanza movement ya mumaji ya kutoka Uvira au kwenda Uvira. Tunaikataa kabisa, ni kusema tunahofia usalama. Na mtu ambaye tutamshika kwa hii wakati ambaye anatoka Baraka, anatoka Karamba, anatoka wapi, anaenda Uvira, mwingi tutamshika, boti yake tutaichukua, itakuwa na kazi ya kupeleka maaskari mafasi ambazo zitakuwa zinahitajika. Tutashusha watu wanafungwa na boti tunaichukua au bato tunaichukua, inakuwa na kazi tu ya kutumika kazi ya serikali. Na waza watu wananisikia, watu wa Uvira wananisikia, watu wa Baraka kupitia media wananisikia, na watu wa Kongomani wetu wananisikia. Watu wasilaumu. Hiyo hatua itaanza tangu siku gani? Hii hatua inaanza tangu sasa hivi. Hatua imeanza tangu sasa hivi. Tulikuwa tulifanya, lakini hatulikuwa hatua biofficialize. Ni wakati mimi kama vile msemaji wa wazalendo msikivu ninavisema, ina maana ya kwamba ni order ambayo inatoka ngazi za juu. Tumekataa kabisa boti kutoka Uvira, bato kutoka Uvira kwenda maeneo ambazo sisi tunakonda. Tarehe make ukisema leo ambapo tufuata kesho atafikiri. Tukisema leo hapa tuko ni tarehe, hapa tuko saa moja na minute 14. Hapa tuko siku ya 6, yaani samedi le 10 janvier 2026. Ndio leo. Nando hapo kabisa. Nando hapo tunakomea hapa. Tunasema ya kwamba tunakaza, tunasulinye. Tunasema hakuna boti, bato itatoka Uvira yende Baraka, au kutoka Baraka kwenda Uvira, au kutoka Uvira kwenda Preskile ya Ubwari au kwenda Kalemi. Tunakataa, au kutoka Kalemi kwenda Uvira. Tumepiga marefuku. Nawaza mko mnaona mare yetu. Hiyo mare yetu hivyo sasa hivi wako wanaweka mazutu ndani ya mashini zao, waanze doria. Wasione kabisa chombo kinatoka huku kinaenda huku na kinatoka huku kinaenda huku.
Yes, nkuko muhejeje kuvyumvira yavuze ko ubwato buzofatwa burenze ku itegeko buzoca bukoreshwa mu ntumbero zo kugarukana amahoro no gufasha abagwanyi ba Wazalendo na FRDC kunguruza ibigwanisho n'abasirikare. Aha ni muri Uvira. Tugaruke rero muri Rucuru izi mbwebwe za Sarambwe, AFC M23, RDF, Inkotanyi, abasogosi, aba bana ba Paul Kagame u Rwanda bariko baratemagura ibitegwa harimo ibigori, imyumbati n'ibindi byinshi, ibitoki bikura biduga ngo hejuru, ngo nimvo zuko ngo Wazalendo, FRDC n'abandi bafatanya bikorwa babo bariko barakora ama operation silencieuse, ngo bariko barasanga ibiziga byinshi, baguma batoragura ibiziga byinshi bigenda bitandukanye mu bisaka no mu vyitwa amashamba muri Rucuru na Masisi vy'imbwebwe za Sarambwe, RDF, abasogosi, izi Nkotanyi, ngo atarugamba canke amasasu yahabaye. Akaba ari kimwe muri ko rero kirabatangaza kandi cyane abababaje cyane gushika naho bavuga mafu ntitwitayeho ku nzara canke ntitwitwaye ku banyekongo na kare turabakongomani turabanyarwanda. Twebwe ntaco bitubwiye, ari kawunga, ari agasukari, ari inka turiba mu banyahariya n'ahandi hagenda hatandukanye, amafu n'ibindi byose tugenda turiba mu mabotike mu bene gihugu. Ibindi navyo igihugu cy'u Rwanda n'abagifasha mu mugongo baguma batugaburiye. Twebwe ivy'imyumbati, ibigori, ibitoki ntibi turaba, ariko nkabibutsa ko bihenda. Hari gihe Ravitayema Wazalendo yayikoreye umuti batera ambush, hama birangira bagaragaye mu mareresi bariko barajya imihwi, inzara yabishe kumvo zuko Ravitayema canke ibifungurwa vyari vyabuze. Tukiri ku bijanye n'amakuru ahauza Kongo n'u Rwanda, Paul Kagame arivuguruza akongera akavuga imvugo zirenga igihumbi nkuko expression y'igifaransa bivuga. Kagame yagaragaye yongera atanga umuco kubwiwe avuga ko intambara ya Kongo atari AFC M23 kandi AFC M23 ngo atari co bagiteje uruhagarara muri Kongo, ko ngo AFC M23 ngo nahiga yejo, ngo Tshisekedi nawe no wahiga yejo. Urumva ko ngo afise ngo izindi mpamvu aho agera kugera kubijanye ngo n'imipaka. We ubu Paul Kagame avuga ko ikibazo ca Kongo n'u Rwanda ngo ari mipaka Kongo yahawe yagize hérité, sinuvuga ngo kivuga neza mu Kirundi, yarazwe Kongo ngo bako bayihora ngo uturere tw'u Rwanda ngo yarazwe n'ababirigi n'abakoroni. Mu ncama kino ko Paul Kagame abivuga, mugabo aho hari amakuru y'umwami w'ububirigi azi amateka gusumba Paul Kagame, akuze gusumba Paul Kagame. Eka ni benshi natwe turi bato kuri Paul Kagame, ariko turazi ko amateka no kungene vyifashe geopolitiquement ivyo Paul Kagame avuga nta hamwe bifatiye, kuko bamurodreshe baramukubita akanywafu baramubwira ati hora wa mwana we ntuzi ivyo uvuga, kuko kuva mu 1880 u Rwanda ntigwari ruhari. Ariko ibi vya koloni Kongo n'ibindi byinshi Kongo yari ihari, kandi baranamwibutsa koko na je ndavyibuka muri histoire twize nimba tutabandanje twigishwa ibinyoma, kuko murabona nk'uba abana b'u Rwanda bagenda barumviriza Paul Kagame, bakumviriza Scovia, bakumviriza na babandi Paul Kagame yifashisha mu kuhimba ibinyoma, kanatsinda ko inkotanyi zisanzwe zizi ko kuva zibayeho mu binyoma, zisazanye ibinyoma, bazozihambana ibinyoma. Twogiye turiga canke tukamenya ibinyoma, ariko turashima ko incabwenge n'abakuru nce gituma iyo bavuze ati ngo un vieillard qui meurt c'est une bibliothèque qui brûle, ngo iyo mutama canke umusoko urapfuye babifata ko ari dictionnaire canke bibliothèque ihiye, kuko ibiri hurimwo ibitabo vyinshi n'inkuru nyinshi zigenda zitandukanye. Amateka rero aremeza ko harabayeho koloni ya Kongo, harabayeho amateka ya Kongo kuva kera ku bakoroni bose ko bagenda baratandukana. U Rwanda ntigwari ruhari mu mateka. Mbere uwo mwami w'ububirigi abandanya avuga ko mbere wewe unabandanije Kongo nifise uburenganzira ngo hamwe intambara ya Kongo yorangira Kongo ifise uburenganzira bwo kugarukana u Rwanda, kuko u Rwanda rwahoze ari koloni
Tanzania canke aragahande ka Kongo. Uko niko vyifashe niyo nyishu irodresa niko kanywafu umwami w'ububirigi yashikirije Paul Kagame inyuma yaho yari karishongora avuga ko ngo ivyo bapfa atari ivyo yari yaravuze mu kubibutsa nuko Paul Kagame bagiye muri Kongo bavuga ko bagiye kugwanira umututsi ariko ararenganwa umututsi w'umukongomani avuga ikinyarwanda un tutsi congolais rwandophone mu nyuma bagavuga ko bagiye kuvuganira abanyamurenge aho vyagaragaye ko abanyamurenge batishimye bivamwo imico igera kuri 4 hari abanyamurenge bemeye kuba abatutsi hari abanyamurenge banse kuba abatutsi hari abanyamurenge bari mu Rwanda batashe barahabwa na nationalité y'u Rwanda urumva ko uyu Paul Kagame na RDF izi nkotanya abasogosi naho boshengera imbere yacu kuko umumwe wese afise inzira yiwacamwo shoboye no kumutanga ariko biramutse akagenda imbere nta kintu ciza zobasigarije u Rwanda nta mico canke umugenderanire numwe uzoba usigaye mu gihe James Kabarebe wenyene agaragara avuga ati twarayogoje Burundi tuyogoza Kongo tuyogoza Tanzania tuyogoza Uganda tuyogoza Kenya tubaye abandi abanyarwanda rero ico no basaba ni muje hamwe mukoresha ubwenge bikunda ko mumwikura ko mwikure kino ntwaro ya RDF no ntwaro yizi nkotanyi ya Paul Kagame n'abamukikuje nahandi naho ni muco ubwenge mumenye kungene musabana ku ruhande rwanyu mwe muri sabira kumbure n'ikigongwe kuko birangiye sinibaza ko bizoba vyoroshe ko umunyarwanda yisanga muri Kongo naho azoba ataruhara na rumwe yagize kuko amateka n'ayandi kandi bavuga ati ngo ingoma yagukanze irahuma ukagira iki ibi birumvikana tuje rero muri Iran batangaje ko Amerika niyahirahira igatera canke ngo igakora uwo mugambi wayo wo gufasha abashaka guhirika ubutegetsi bwa Iran buhari ubu Iran ngo igiye gukoresha ibigwanisho rutura ibigwanisho isi yose itarizi ko Iran ifise mu gihe yashize imbere ko nihagira igitero na kimwe nibabona indege nimwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibabona umusirikare numwe wa Amerika mu kirere canke ariko aragerageza kuvogera Irani bazoca barasa imisire zirenga 500 muri Israel sinzi gituma Irani yacitumbereza muri Israel ngira nuko basanzwe bazi ko Israel ari ukuboko kw'iburyo nka Qatar dusanzwe tubizi vya Amerika ariko je nanzi ko botumbereje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko bo bavuze ati tuzorasa misire zirenga 500 muri Israel ikindi naco bazorasa ngo na misire izo misire zirenga 500 ngo ziri mu bwoko bwa misire zitwa Hyper misile zitwa Hyper ni misile ziteye ubwoba zifise karakteristike canke ngo bigize izo misile iyo misile imwe ibifise portée ngo ya 2000 km ibirometero ibihumbi bibiri ikaba ifise ico bita ngo charge militaire kumbure ya matoni y'itoni imwe n'inusu murumva misile imwe imezuko iyumvira misile 500 zigeze muri Israel ariko uko niko biri hari benshi babifata nko kumengo ni terabwoba ariko nagwanda abwire ko Iran si yonyene Iran iri nyuma ya ifasha mu mugongo n'Ubushinwa n'Uburusiya mu gihe Uburusiya bwamaze kwideklara eka n'Ubushinwa ko buri ready kugwanira Iran ni vyinshi byaravuzwe ngo Venezuela yafashwe gute Uburusiya buri hajya Putin yaragerageje gusigura aratanga umuco ukungene vyagenze ariko benshi nta cizere bafise ko Iran nayo itotegwa Uburusiya ngo na Ubushinwa burorera uko niko biri ahanyene tukiri mu vya Iran nababwiye mu ntanga marara ko Elon Musk yamaramariye muri Iran vyagenze gute narababwiye ko Iran yakufye amatara ikupa na connection ikupa internet aho nari nababwiye mu kiganiro nakoze ejo ko benshi bandikiye Elon Musk ko yo batabara akabarungikira connection ya Starlink aha vyavugwa n'abanyamerika na bamwe mu bayiraniye batari muri Iran bari hanze ya Iran bari muri Amerika no mu bindi bihugu Elon Musk yabikoze vuba bwangu kuko ni ku nyungu ya Amerika ni ku nyungu y'ubutasi bwabo
yabamaneko babo acarungika satellite imwe muri za Starlink dusanzwe tuzi. Vyagenze gute? Nuko Ubushinwa n'Uburusiya ngo bwace burungika ivyo bita GNSS. Ibi navyo ngo akaba ari ikintu citwa abari systeme de brouillage des signaux de navigation. Iyi igatuma ngo satellite ibura communication y'abari hasi nayo nyene ubwayo, bigatuma ngo bayiyovya itora amakuru atariyo, kandi inyungu canke intsinzi ya Iran kubijanye ni Starlink Elon Musk na leta zunze ubumwe za Amerika badugije mu kirere ca Iran, ngo nuko Iran yacishobora gufata abatasi ba leta zunze ubumwe za Amerika bari bamaze kwigerageza kwinjira muri Iran, ngo bace babarokariza kuko bariko barakoresha izo connection za Starlink. Ibi rero bikaba vyatumwe ngo na Donald Trump amera nk'ukarira Elon Musk, ngo bakanamutegeka kuzimya ivyo bintu vya Starlink, bakabareka abayiranye bakiyaranja uko basanzwe bariko barabikora. Ayo niyo makuru ya Iran na Elon Musk na Paul Kagame na Donald Trump, ariko amakuru ni menshi cyane. Hari nandi makuru avuga ko wazalendo barahiye bararengwa ko bashika muri Uvira hatarenze imisi. Ndabakenguruke nonga ndabibutsa ko nta Fleury Podcast TV atamwebwe mwarahezagiwe. Mugire umunsi wa mbere w'umugisha. Ciao ciao.